Bakunzi b'ikiganiro umuntu muzima twongeye kubaramutsa kandi mu izina rya Yesu. Katumaze dushimira Imana yatugiriye ubuntu tukaba tugihumeka. Namwe mukaba mwafasha kanya kuza kutwumviriza. Imana ibaho umugisha. Uno munsi rero turabandanya cyakiganiro cacu nko twabisezeranye bivanye nuko benshi bagisabye kugira ngo tukibandanye twifuje kukibanda kugira ngo tukimarire kijanye n'umuryango mwiza uhiriwe kandi urimo amahoro. Niyo twashatse kubandaniriza ko bivanye nuko Satani yagiriye inzigo nyinshi cyane imiryango kuko razi yuko iyo mu miryango atamahoro haba mwisi nta mahoro haba mu gihugu nta mahoro haba eka ibintu birononekara. Ninaco gituma twifuje kubandanya kuri ico cigwa. Reka noneho rero mu ntiza amatwi twe turaganira ku cyo kiganiro turabingene imiryango yacu yoba myiza kuko nta muntu numwe yifuza yuko yobora amahoro, nta muntu numwe yifuza ko yaba ahantu hari induru, nta muntu numwe yifuza ko yobana n'umuntu atamuha amahoro kuko amahoro ari bwo butunzi bwa mbere umuntu agomba kugwanira. Reka rero nkuko twaganiriye twifashije ijambo ry'Imana twumve ingene Imana yabivuze kugira ngo urugo rugende neza ico bisaba. Turasoma mu migani 24 umurongo wa 3 n'uwa 4 aho hatubwira ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi ubukerebutsi nibwo bukomeza. Guca ubwenge niko kuzuza inzu zo muri go ubutunzi bwose bw'igiciro kinini kandi bw'igikundiro Imana ihabwe icyubahiro. Aha dusanzemo ibintu bibiri muri mugani 24:3 aravuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo maze ubukerebutsi nabwo bukabwuzuzamo ibintu by'igiciro. Rubango kugira ngo urugo rumere neza Imana yo yagbubatse yarabibonye kuva na kera. Abantu b'Imana ntabwo bagomba kwirongora mu bintu byo kubaka ingo oya. Ni naho erera abantu benshi kwamatugira nijyo ko abantu benshi bakora ugasanga ingo zibaye nabi. Nuja kwimvira ugasanga umwabaro uri mu ngo muri iyi minsi ntabwo ubonetse ubu ahubwo wabonetse kera kuko abantu bashatse kwigirira bashatse kwibanira ubwabo babikuye mu byumviro byabo. Ntabwo bararitse Imana ngo izibane nabo. Uti kubera iki? Nusoma ngaha mu itanguriro 2 urasanga neza yuko urugo rwa mbere rwabayeho mu isi gubatswe n'uhoraho. Itanguriro 2:21 ngo maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukura mu rubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cago. Ubwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje nakara ko mu mara yanje azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Imana ihabwe icyubahiro. Aha baratwereka neza yuko Adamu ntabwo yigeze yubaka wenyene ngo yihitiremwe oya. Imana niyo yamuhitiyemo imurabira ikimukwiriye imurabira ikimunezereje kandi murabona yuko Imana yamumuhaye akiyanezerwa kuko yabonye ko arakara ko mu mara yibona ko ari gufa ryo mu magufa. Ivuga ngo yaramukunze aramwishimira. Uru n'urugo rwa mbere tubonye. Twakomeza kandi mu itanguriro nagomba kuba akaruro gusa k'ingo zibiri singomba kuvuga nyinshi. Nk'abasomi babiri biriya nkuko musanzwe mumenyereye ni basoma mu itanguriro 24 urasanga urundi rugo nago nyene gwa Isaka yagombye kubakana Rebeka umwana wa Aburahamu. Munahasanga uwo yatumye yitwa Eliyazari yari yarahije kuva kera Aburahamu yari yaramurahije umuntu azomurondera ko agomba kumera ko agomba kuba afise ari umuntu yubaha Imana. Reka mwumve namwe n'igihe Eliyazari yagiye kubikora ntabwo yigeze abikora mu byumviro byiwe ahubwo yashatse inama z'Imana ngo abareze umuyobora no mu guhitamo. Yamonye ko hava ko ahitamo nk'umuntu akarabisha amaso akaraba inyuma akaraba ubutunzi akaraba ibindi byinshi baraba bikonona maze ahamagara uhora kugira ngo amufashe kugira gute guhitamo umukobwa. Aravuga ngo soma kaduhere ku 12:4 itanguriro 12 arasenga uneza ekarasenga ate uhoraho Mana ya databuja Aburahamu ndakwinginze makugira amahirwe uyu munsi ugire neza databuja Aburahamu mpagaze kwiriba kandi abakobwa bo mu gisagara abahava basokoroka baze kuvoma enda se bibe bikya umwigeme ndibugire nti ndakwinginze ururutse umubindi wawe unyweko. Akanyishura ati nywako n'ingamiya zawe ndazihazinywe uyabariwe watoranirije Isaka umusavyi wawe. Ibyo nivyo bimenyesha yuko ugiriye neza databuja Imana ihabwe icyubahiro. Mwumvise neza uyu muntu yatumwe kuja kurondera umugeni yatumwe yabanje kugira gute kwiragiza Imana kandi yagiye kundahira Aburahamu. Amaze kugerayo nawe ntiyagomba kugira shwa ubwiwe oya ahubwo yahamagaye Imana. Abwira Imana ati ndakwinginze turabakobwa bava basokoroka mu gisagara baze kuvoma ndakwinginze uwo ndi bubwira ati ururutse mu bindi umpenywe maze akampa amazi nkanywa. Agaca avuga ngo si ntumwe wenyene kangabire n'ingamiya zawe. Uwo ni wenza kumenya ko ari ikimenyetso cy'iki cy'Imana.
icyatumye abikora ko niki nuko yarazi ko ashobora kwihenda nk'umwana w'umuntu agahitamo nk'umuntu ntahitemo uko Imana igira gute ko Imana igomba ntaho yahaye uburenganzira Imana kugira ngo abari umuhitiramo nawe murumva umukobwa yari kwemera kumuha amazi yo kunywa akemera kunywesha ingamiya abashakashatsi bavuga yuko ishobora kunywa n'amaritiro 200 inyweye rimwe kajya ijya bido yose ya maritiro 200 none nawe umbwire izo ngamiya kuzivomera ukaziha zitanganya ubukuru zitanganya inyota zose ukazimwesha kandi waruje kuvoma ugahana uwo muntu mwana ko ari umutwaro udasanzwe n'umuntu kuvuga ngo umukobwa yari umuntu bigaragaza ko afite umwete ko afite urukundo ko adacika intege ko afite ubugira neza kandi uva n'umutego yaramuteze uvuga ngo ndasaba gusa amazi uwari bumpa amazi akagereka ko nawe nyene kwibwira ubwibeje ntabimubwiye ngo reka mpe n'ingamiya zawe niweza kumenya ko yavuye kuhoraho numva uwo muntu w'Imana nuvuga ngo izo ni zimwe mu ngo nyinshi zubatswe muri Bibiliya zivuye ku bugombe bw'Imana apana ubugombe bw'umubiri cyangwa ubugombe bw'umuntu oya nugomba kw'Imana ukayishiramo Imana ukayishirikisha mu ntango no gushika mu iherezo abagiye bubakirwa n'Imana bose nko mizo sa muri Bibiliya muzasanga baragize iherezo ryiza iwabo harangwa amahoro harangwa umunezero harangwa umutekano urukundo uko bucyane uko bwira gwagenda gwiyongera aho gize gute aho rugabanuka none rero ubu bwenge bumaziki reka twumve ubu bwenge icyo bumaze none hoce turaba abagiye bagira ubwenge icyo bashise ko turabe nabahisemo kwiyubakira mu vyumviro vyabo ingorane byagize gute ingorane byagiye bivyara iyo dusome ngaha mu Migani 3:13 Migani 3 turara ku murongo wa 13 tushikana 16 haravuze ngo haiga umuntu yironkera ubwenge n'umuntu aronse gutahura kuko inyungu zabwo ziruta izifeza kandi ibyo ubwunguka biruta izahabu zitarimo inkamba burusha igiciro utubiyenge twitwa marijani kandi mu bihimbara byose nta kintu gihwanye nabwo ukuramba kuri mu kuboko kwako kw'iburyo mukoko kubwenge mukoko kwiburyo harimo iki harimo kuramba none baravuze ngo mu kubafu kwabwo harimo ubutunzi n'icubahiro Imana habwa icubahiro burya mu bintu abantu bahamira muri iyi si no butunzi n'icubahiro no kuramba none Imana iravuze ngo byo bintu byose kuko umuntu wese abiruka abuzo bana bazinduka mu gatondo bana basigana mu modoka nta kindi barondera no butunzi n'icubahiro abandi bakaba barondera kuramba ariko ibyo byose ngo umuntu yironkera ubwenge abaye bazogira gute kubironka ngo mukoko kwiburyo kubwenge harimo iki harimo icubahiro ngo maze mu kubafu naho harimo oya mukoko kwiburyo harimo mu kuboko kuburyo kwago harimo ukuramba nico kintu cyambere umuntu wese yifuza umuntu bafite imigambi yo gomba kubaho namba afite abana ngazo bavyare baze bakure nabo bavyare abo nico bavuyemo ivyo ni ibintu binezeza umuntu wese yifuza kuramba muzo bimenya yuko umukecuru atinyokura akwiye kuruhuka muca mushwana kuko umuntu wese yifuza kugira gute kuramba kandi umuntu wese yamafite amavision yo kubaho burya naho urupfuriho bose akabaruza ko nta namwaje kwiyumvira ahubwo umuntu wese azikaze uramba kamara ubuzima bwiwe bwose rero kuramba ngo kuri mukoko kuburyo kwiki ko bwenge nayo mukoko kubafu ngo harimo ubutunzi n'icubahiro nta kindi kintu umuntu numwe yogira gute yorondera gisumba ico nubango yirose ubwenge uburose ibyo bindi byose bigira gute bica byizana rero ubwenge cyo kitugomba kugira gute guharanira kurondera kugira ngo ingo zacu zibe zubatswe aho Imana ishaka none iyo bavuze ngo ubwenge musanga bariko baravuga iki iyo bavuze ngo ubwenge hari ikintu baba bavuze muragisanga ngaha muri Yobu 2:8 umurongo wa 28 nyene haravuze ngo maze ibwira abantu iti raba kubaho uhoraho nibwo bwenge kandi kuva mu vyo hariko gutahura Imana habwa icubahiro ijambo ry'Imana ravuze ngo raba kubaho uhoraho nibwo bwenge kandi kuva mu vyaha niko gutahura nuvuga ngo ubwenge buri kuravuga ngaha muri Bibiliya ni ubwenge bwo kubaho uhoraho ugatinya iki Imana yagize gute yakubujije ugakora icyo yagutegetse gukora ntugire ikintu na kimwe wigenera mu vyumviro vyawe byose ahubwo mu nama zawe zose ukamugisha Imana inama kugira ngo ikuyobore ikintu gikora gute ikintu gikora gute kugira ngo Imana ibane nawe aha rero benshi barahihenze ari naho twama tubona haba ingorane hakaba nibibazo kubera kutamenya kubaha uhora icyo bagize gute icarico iyo rero umuntu atafite ubwenge buva mu ijuru abayumva umengo ibikorwa ashoboye avuga ati namba afite amafaranga naronse akazi nuguca ndongora nta bindi nta kwiyumvira ngo mbega uhora ashaka ndongora umeze gute mbega kugira ngo ubuzima bwanje buze bugende neza nkora iki nta gusenga nta kwiyumvira atangura gusa gukoresha amarangamutima rero hariho abahinga bagiye gukurikirana ivyingo muri rusangi mu isi basanga hari amakosa agera kuri 6 akorwa mu kugira ubukwe
canke se mu kugira urugo. Ikosa rya mbere rikorwa mu kugira urugo ni ukwihitiramwo. Abagomba kubisoma bazisoma mu gitabo cyitwa Itinéraire du couple page 45. Haravuga ngo iyo uravye igihagararo mugomba kubaka, iryo ni ikosa rya mbere riteye umubabaro mu ngo bivaye n'ukuntu abantu bagiye bagira gute bahisemo. Ugasanga umuntu ariko araraba taye, umuntu akararaba ibisusu, umuntu akararaba amabere, umuntu akararaba isura, umuntu akararaba ingene atwenga, ngo ibyo mukobwa atwenga neza, ibyo mukobwa araba neza, afite amaso meza, afite isura nziza. Igihe cyose uzorongora uravye isura, uravye tayi, aho gusa kabari kugarukira, umenye neza ngo ukoze herere kandi uzicuza mu bihe biri imbere. Urugo ntabwo ruba gubatse kuri Kristo, ntabwo ruba gubatse mu buryo bw'ubwenge, kuko iyo tayi ubona ashobora kugongwa akagira gute ikononekara, hashobora gutera inzara agakamuka. Ayo maso ashobora kugira accident cyangwa akagora cyangwa akaje umuriro ukagira gute ukayaturira. Ni naco gituma rero ibi byose turabisha, ibi byose byo hanze aspect physique ishobora kukubesha. No migani kandi baravye 3 muzwasoma kazuru gusagira gute karabesha, ariko umuntu umudamu bahora bashimwa. Nuvuga ngo rero kuraba izuru, kuraba isura, kuraba amaso, kuraba tayi, kuraba uko natambuka ko ntaseka, inzara byose ivyo byose umenye ngo wagize gute ninjiye muri erere ndibesha. Umuntu w'Imana rero ico nikosa rya mbere. Iyo wihenze ukaraba gusa isura, ukaraba gusa taye, yo ewe uburavye hagufi, kuko iyo taye nizo kwameze kugira gute nkuko uyibona. Hari ibintu bihinduka iyo umuntu yibarutse, iyo umuntu atwayinda mu buzima ibintu birahindagurika, umuntu agoma ari wawe ntashobora gumasa gutyo. Nico gituma rero iyo uravye aspect physique uba ugize gute wibesha. Ingo ya kabiri abantu bakora bakabakoze ikosa ni se marier par révolte. Nukugira mariage nuvuga ngo ivuye mu kwigumura cyangwa mu kwigumura niko no bivuga mu Kirundi. N'umuntu abavyeyi, hari abavyeyi bamwe imiryango imwe itorera abana babo abagabo bakavuga ati ujya turamukunze, twabanye neza, yarampaye inka, yarampaye itongo, ujya musore wiwe agomba kugira gute, agomba kugutwara. Umwana we yamuraba uwo muhungu nta mukunzi, nta mwishimiye, ntibigeze baganira, nta mukunda, muri make nta mukunda, nta mwiyumvamo, ariko abavyeyi bakabageze gute bamukunze. Iyo rero igize mariage nkiyo, umukobwa nkuwo cyangwa umusore nkuyo umuhatiye ku muntu adashaka, agaca yivumbura akavuga ati kugira wenda bakomeshe, reka cye ndongwa nanje n'unkunda. Ariko usanga bafise uwundi ankashete yikundira, cyangwa akahura n'umugenzi gusa wo kwishura biganye yaye mu propose acha yemera, akavuga ati yongirira n'ingoga. Bimwe abavyeyi bari bariko barashaka ko nja kurongowa kuyo nkagira gute ngatoroka. Iyo ni mariage par révolte. Nuvuga ngo urongoye kubera urigumuye, uwo muhura wese ntinda kuraba ingeso, imico, indesho y'ubwenge bwiwe, personality yiwe n'ibindi byinshi. Byose ntukibirabe ahubwo wirukira gute, wirukira kugira ngo witure mu maboko ya wa undi kugira ngo unge w'abavyeyi. Kura bwa naguma muhira bazompata ku burongo bwako, reka rero nigire hakiri kare. Iyo nayo ni mariage ubukoze kandi idafite ingaruka nziza. Mariage ya gatatu itemewe n'ivyanditswe niyo bita se marier par dépit. Iyo mariage par dépit ni ibintu umuntu ukora kugira ngo mukure mu ngorane. Dufate urabana n'umuntu ukabona iwabo barakenye cyangwa harabuze abavyeyi, ukumva umugiriye impuhwe, nturavye imico, nturavye ingene yabayeho, nturavye indesho y'ubwenge, nturavye iki ko mushobora guhuza, mwo kavuga ngo yamurika ndagakure mu ngorane ngo twari twarabanye, ngo yo urika basi ngo kubera bakenye ngo yabuze abavyeyi ngo basonda mwitwarire, ugaca uhubuka kubera impuhwe, wari gufuma umufasha mu bundi buryo bw'ubuzima bwo kumurondeka canke ibindi byose, mwo kwiyumvira ngo reka ndamurongore kubera kumugira ikigongo. Iyo niyo bita se marier par dépit. Iyo ni erere nini abantu benshi baje barogereta, kuri ugasanga afite ibigeso bibi, mareke ko afite ingorane, mwo ugasanga afite n'ibigeso bitazosiporo, tugasanga uri kuraririra mu myotsi. Iya kane novuga ni se marier pour l'argent. Nukugira mariage ari kuravya amafaranga, kuvuga ngo ujya mukobwa canke ujya muhungu afite amahera. Ibana naho yo bigisuma, naho yo bikibandi, naho yo bikibeshi, naho yo bikimayo, afite amafaranga, ntaco nzoga kwiryo faranga. Ukanyerera kwiryo faranga aho ukurikira mugu utamukunze, ataki unakimo baravye ikimana yavuze, ntiwasenze, ntaco maganire n'Imana kuriwe. Ukigira ibintu kugira ngo yakupropose gusa rimwe ukaraba je amafaranga ukagenda, ariko ukibagwa yuko ushobora kubamo amafaranga ukamuyariramo, ukama ufite inzu nziza nturonka itiro, ukaronka ibyo kurya byiza by'imeza ukabura apeti. Bene data, ndagomba yuko umuntu wese asobanurwa neza urugo rwiza kubakwa n'uhoraho wenyene. Iminsi yose uzogira shwa zawe wewe ubwawe udakurikiye ijambo ry'Imana, umenye ngo uzogwa mu mutego. Kandi ndababwira uguhitamo ku muntu niko guherekana destiny yiwe.
niwo murage wawe niwo werekana umurage uzovamo iyo uhisemo nabi umenye ngo uzorira vyanka vyakunda ni naco gituma ugomba kwitonda wowe musore ugifisa ama chance nawe wankumiwe yo guhitamo gira akariro gake na frère banza witonde bazuhoraho banza uririra Imana aho rusenga kabiri senga kane uririra Imana uyibaze Mana ni wandemye igufa ryanje ririhe apana gufa guhitana oya igufa ryanje ririhe waribitse he rigomba bibe riburaya niwe risenge ruhoraho azorizana kandi nuzoruha ibiri mu uhoraho ngo nta marira bivanga mu nta umugisha uhoraho ntabwo awushira mu mwabara umuntu uzoro nkavuye kuhoraho yewe ntazo kubabaza ntazo gutuntuza ahubwo uzosigara uvuga ati kubera iki nacerewe kurongorwa n'uyu muntu cyangwa kurongorana n'uyu muntu kuzokumva ko iminsi yose muri paradizo naco gituma ugomba kwama ubaza uhoraho. Indi mariage itemewe n'ivyanditswe ni se marier comme échappatoire. Iyo ugize mariage umera nk'uhunga ingorane umenye ngo iyo mariage yawe n'ubundi zogira iherezo ribi. Nuvuga ngo hari abantu benshi baba bakenye cyangwe baba bafise imyaka myinshi akavuga ati Mana we nkwije imyaka 35 nkwije 40 sindarongorwa sindarongwa fiance ubu noronka n'igipagani noronka n'umuntu arasenga nufogira gute nufogenda kubera muri kayiti barandemeje bantwenga nanje ndabe ko no kwitwa ububatse nk'abandi bose ushobora kubiririra ari ugasanga ibyo uri kuraririra nivyo bizogira gute bizokuriza ugasanga ngiza gaheruka vuga ngiyo mfuma ngoma kwa kuri nari imeze hakonja muri yamarira nico gituma bene data ubuzima bwawe Imana yabupanze utarabaho niko Yeremiya atubwira yakubwira haraka saba Imana yo mwijuru igire gute iguhitiremo witonde Imana nticeregwa kandi ntihutishwa iza kugihe yakuvuga ngo ndacerewe ngo maze imyaka myinshi gutangure kwihebure umve kumengo wo kwipressa gusumba Imana oya tegereze Imana yagutegereye guma mu masezerano Imana igira neza yirorere wihanganye ko muri Zaburi 37 yatubwira yirorere wihanganye kandi izokobera igisubizo kandi wayirorera inyishu yayizo banziza ariko ntugire nkuri kareshapa hari nabandi beshapa ugasanga ibaba baramubana akabona umengo abarongowe bari libre gusumba we yo yerera yoja maboate yoja he akumva yavye bubaha Imana ko aramubwira akumva umengo baramubana ntanezerewe ntari libre akavuga ati nogira amahayaje hewe ubumare bwose no bumara ama boate ndoni no kwamayo ibiki nibiki ivyo vyose uri kuriyumvira ntabwo bizomera nkuko bigomba ni naco gituma ugomba kurindira uhoraho ntiwimariye nk'uri kareshapa oya tegereza ubugombe bw'Imana nkama iyanyuma ni se marier pour rebondir iyo bavuze ngo se marier pour rebondir nuvuga ngo nukugira mariage kugira ngo ukomeshe umuntu hari gihe umuntu mwarabaye fiancé hama de marote kanka gukurikirana akasanga ingeso ntize mukwiye akagusezera akacarongora uwundi nawe ugacuvuga ngo ararongoye nani ntarongoye wangaye de karona jendo deri umuntu ndungu kacubi niba musanga bariko bayaresha aho borehejwe arabakobwa akavyutisha kugira ngo amukomeshe hari nabandi babona uwo bavukana kumbure ararongowe ari muto gacavuga arongwa ari muto wanje kananje ndongogwe nanje kunguvu ivyo yo kurongwa kugira ngo hobonise kugira ngo babaze umuntu kugira ngo ukomeshe umuntu iyo azubatse rero wahisemo nabi gutyo ni ngombwa zirasambuka kandi mu gusambuka zisha mu nzira 10 ingo nyinshi zisambuka ziciye mu nzira 10 inzira ya mbere icamwo nukutaganira mauvaise communication kubera zamaze kugira fondation mbi uhitiyemo waravyisura waravyamara n'ibindi byinshi n'uburi byo ngisambuke zica mu nzira 10 nizo tugomba tugane nazo mu ncamake inzira ya mbere nukutaganira neza iyo turaza kuyagura turangira abantu buganira neza iya kabiri nukudahuza imigambi n'inyungu iya gatatu ingo zisambuka nukutuzuzanya mu bijyanye n'imibonano iya kane nukurenga ibigo iya gatanu nukugabanuka k'umunezero mu mibonano iya gatandatu namahera yindwi nugupfa abana iyo umunani nibiyo byabwenge y'icenda nukudahana agaciro cyangwa gutagaciro igisinagore iya 10 ari yanyuma ni bayinabukwa nuvuga ngo izo ngo kuko ziba zitubase kuri Kristo zibase kukuraba gusa kwa amaso mu guhitamo ko umuntu yishaki uko abyishakiye uko abyumva uko bimiyoboye ivyo bivyara gutandukana mushobora gutandukana rero bivuye mu izo ngingo 10 izo ngingo 10 rero sindi buzivuge zose kubera umwanya ari muto ahubwo Imana yasura kuduha kandi kanatso biganira ko ndagomba tugane kuri imwe gusa imwe yonyene ivuga ngo ikiganiro mu rugo burya ibintu byose bifira mu kiganiro kandi hatagiri inama n'Imana ntigira gute ntihaba
nico gituma rero abantu bagomba mu kuganira mu rugo. Hari abantu bicaye bavuga ngo yango je ko namaze kubaka ngo nahisemo nabi ngurumva ngo nkurikije ikigwa ngo je ngo izuba ryararenze oya ntabwo rirarenga mwene data. Imana itugirira ubuntu aho tugeze hose mu ngo zacu aho tushikanye urugendo rwacu rwo kubaka mu mara imyaka 5 10 ngahe haracaragahe ko gusubira kwisubirako ugakosora amakosa wakoze hama Imana nekagira gute kavyivangamo kuko Imana iravuga mu byakoze n'uma 17 ikintu umuntu yakoze atazi Imana ikimuhora ahubwo ngivya twakoze tutaramenya kuri Imana yagira gutera vyenengagiza. None rero ngo ikintu citwa kuganira, ikiganiro ni ikintu cabuze kuva na kera iyo habaga habaye ibibazo vyakemurwa no kugira gute no kuganira kugira ngo umuntu akumenera imuri umuntu akubwira kari murore muganira akubwira icyo akunda akubwira icyo yanka ikimunezereza ikimutsitaza ako kaganira iyo katabaye nubwo muzo bamumaranye imyaka ingahe mumenye neza ngo gorgo rugize gute gubatswe ku musenyi nta rugo ruba rutaganira ntibibaho. Ingo zose muzasoma muri Bibiliya zabaye kubera ikiganiro abantu bakaganira bakavugana ivyiza nibibi. None rero ingituma nemeye ko tuganira ni iki nuko yavuze ngo mu Migani 15 umurongo wa 30 katuvuge nyene havuga haravuze ngo mu maso hakeye hanezereza umutima kandi inkuru nziza zishira imisokoro mu magufa Imana ihabwa icyubahiro. Murumvise neza yuko inkuru nziza zishira imisokoro hehe mu magufa. Nuvuga ngo iyo umuntu muko muraganira mukabwirana neza amugahanurana mukigishanya ngo byuzuza imisokoro hehe mu magufa. Nuvuga ngo ahari inkuru mbi hoho amagufa agira gute imisokoro ntijyamo ahubwo umuntu agira gute aronda. Ninaco gituma rero abantu bagomba kuganira ariko nkuko mubizi ibintu byose by'Imana canke ibintu byose Imana yashize kugira ngo bitugirire inyungu bigira amahame cyangwa se amakondisyo abigenga kugira ngo bigende neza. Niganiro ntigifa kubaho ni naco gituma usanga benshi bavuga ngo ne ko nganira kumva baraguhamagaye no kutuganira ngo kabitagenda neza oya sade pano ko muganira. Ikintu ca mbere kizira kikaziririzwa kirazira kuganirira ibibazo kumeza. Kirazira kuganirira ibibazo ucakira umutwara yagishika cyangwa umukenyezi. Kirazira kuganirira ibiganiro byanyu mugiye ariho mugenda kuryama. Kirazira kuganirira ibibazo byanyu muri salon oya ahubwo ibiganiro ndiko ndababwira ibi vyuba ku rugo ni ibintu umuntu aho umwanya ni ibintu ashakira umwanya usaba hande kugisaba hande kwa muganga cyangwa kugisaba audience hankavuga ati ukabwaza umutwari wawe muba mufite akanyajyari mubona bwo bavyagabanutse ngo twicira tuganire nafisho ngomba ko tuganira cyangwa se umutware akabaza umwami kazi wiwe muba mufite akanyajyari kugira ngo tuganire ucyo ndiko ndavuga nicyo iganiro ndiko ndavuga si ibyo kuramukanya mwiriwe sheri uriwe gute kwaza yagenze neza oya si ivyo ahubwo nikiri iganiro speciale kino kwita ngo ikiganiro cyubaka. Kiganiro cyubaka niho mugenda gusesangurira utuntu twose mugahera ku ntango mukaganira uko wamukunze mukaganira icyo wamushimye mukaganira amakosa aje kugirira mukaganira ibyo gukora bikakunezereza kuko ivyo mutabiganiriye mugwa muri ko murarimira kwinovuga ngo nugwiri nuvuga ngo niwe urimira kugwira ukarima neza kabone ngo arasenye ariko fendo furagira gute ruracomuka ruraboneka rurasubira rukagira gute rukiyubura rugakura gusanga ntacyo wagize gute ntacyo wakoze. Ninaco gituma rero abantu batagira iganiro iminsi yose muri guje ngo ndiko ndarimira kuki kugwiri. Nico gituma rero ari abagabo ari abagore muje mwemera mugira ikiganiro nabo mubakanye ko kitabaye ntibizigira bigenda neza. Rero hari ibituma rero hari amategeko indwi agenga uko umuntu mugira gute uko muganira kugira ngo mwumvikane kugira ngo gutega amatwi si kuva gutega amatwi igombe wabifise igihe mbega bigenda gute amategeko indwi agenga uko umuntu yokumviriza uwundi. Cyambere gituma umuntu mwumviriza neza mwamaze kugira ahantu mwateguye nuko muraba mu maso. Mushobora kuganira n'umuntu ariko araraba kuri televiziyo akabatara telefone hari abantu bafyungiswa ugasanga ari muri computer gacyagura ngo vuga ndakumva madango vuga ndakumva ivyo ntibibaho. Pourcentage nyinshi zituma umuntu akumva akanamedita kubyukura mubwira bisaba ngo zikorere kuramuraba ariko itari kuramuraba ziragabanuka aho barekeje amaso niho rubenge bugira gute byerekeza. Naco gituma muri ko muraganira mugomba kugira gute ugomba kumuraba amaso mu maso ukamwumviriza. Ikindi cya kabiri ugomba kuba ufise inyifato nuvuga ngo posture nayo inyifato wifashe nayo irerekana ko umuntu wamuhaye agaciro. Ntushaka kumviriza umuntu wifashe uko wifashe mafinga ushaka kumviriza umuntu wifashe mu mifuko uri ni haraka uri presse oya
kumviriza umuntu ugomba gute ugomba kwicara mukicara murabana ukamubwira muri ko muragira gute muri ko murarabana. Ikindi cya gatatu ugomba kumwereka amageste kugira ibimenyetso byerekana ko uragira gute kuduraduza umutwe ukerekana ko uragira gute kuri dako namagaze kintu gitwenza ugatunga kerekana ko mugize gute muri kumwe. Icya kane no kuvuga les phrases appropriées ukavuga ati ese nuko byagenze ego sha ndabibona ivyo birere umuntu mitera kuhaje guma kubwira ko arabana kugira gute uriko ramwumviriza. Ikindi ni poser des questions opportunes nuwango ubaza ibibazo mugo bijanye n'ivyo muri kumaragira gute muri kumuravuganako yabakubwiye ikintu uti hama rero urona kiyagera yaciyaduka ndamubona ntuzenye burya niwe yaciyaza ukumvikana ko mugize gute ko muri kumwe ko mukurikiranye kuva ku ntango apana kubaza ibibazo bitajanye. Icya gatanu kirazira kazirizwa kubuza umuntu kumuhagarika ukamucira mu ijambo ye karavuga canke guca ushavura ukamuhakanira akikaravuga ngo gezaho mu byukuri avuga ngo bari biki guje gituma ngo genda kwankira ivyo si vyiza mu kiganiro magabwirana n'umutware wawe cyangwa n'umutambukanye wawe kirazira na rimwe kumubuza kumuhagarika cyangwe guca umuciramwo cyangwe ugatangura kugira gute kumukankamira oya da kumwenterompa muri kabanza gire gute ahidisha umuviro ciwe uraza kurumwa nawo umwanya ugira gute wo kumwishura mu gotamuciriyemo. Icyanyuma nuvuga ngo écoutez encore un peu plus nuvuga ngo banza wongere kandi umwumvirize. Abantu benshi baca bishura bagahubuka atabanje kwiyumvira umuntu umwereka yuko wavyumvirije hama ubimedite kuvuga okay nakumvise yerekane ko wabihaye agaciro je karakubwira none uje kumuhinyisho uyumviriye. Hani igihe usanga arakoze ikintu utari wabigambiriye utafite umugambi mubi ugasanga mwene so cyaramugize gute cyaramutsitaje none ugaciro akanya keza ugira gute kuko musaba imbabazi aho kanya rero katabonetse haba ingorane nyinshi naco gituma rero bene data mugomba kurondera naho mwabuze imyaka 50 naho mwabuze imyaka 70 rondera kanya atabana muri kumwe mugende kuri plage mugende muri jardin mugende ahantu hameze za ntaraka nature muganire muje mwibutsanye vyiza muje urugo rwanyu mushiremo iyindi toto kugira ngo rumererwe neza. Rero iyo abantu bataganira haza ingorane nyinshi haza kubika inzigo haza kugira ishari haza kwihora mu buryo bw'ubwenge ugasaba umuntu akwishura neza nta gutegura ivyo ukeneye nta guropa ku mwanya wagenewe nta gutekera ifungurwa ni byinshi biva mu kutagira gute mu gutavugana ahubwo akaba ibintu byo kugira gute umengo nuko hobondisa no gukomeretsanya. Nico gituma rero abantu bagomba kwiga kuza baraganira. Kuganira ni vyiza kuganira birubaka kuganira birakosora akubwira ikimubakiye nawe ukamubwira ikikubakiye. Rero bene data anagomba kubatindira kimwe mu bintu bituma ibyo biganiro bigenda neza hagomba kubamo honestete ugomba kuvugisha ukuri atabinyoma bigize gute birimo. Ico ni kintu cyambere kigira gute gituma icyo kiganiro kimera neza. Ikindi cyakabiri gituma ikiganiro kimera neza nukutamenanira ibanga abandi byo mwavuganye ibyo yakubwiye ukabibika kuri nkama sicyo kubwiranye uko cyo kubwira umugenzi byo kubwira mwene wanyu. Icya gatatu ni ugusubiza ingo zacu itoto noneho ubwo mumaze kubikosora mukamwa biganira ukabona ibyo akunda n'ibyo yanka kora bimwe akunda kugira ngo munezereze. Ikindi no kugira ngo gerageza kunezeza uwo mubakanye mu mibonano imibonano ije yamigira gute ihindurwa apana kwama imibonano ari yayindi igomba kuzirahindurwa nkuko ibyo kujya bihindurwa ku meza niko n'imibonano igomba kuza irahindurwa kugira ngo ibe neza inogere umuntu mwubakanye. Icya gatanu nugu compliment umuntu nukumuha nukumushimira kuvyiza yagiye akora. Par exemple nk'abagabo bagomba gushimirwa kuri force physique uko bakora ama projet uko bapanga urugo gwiza ivyo abakenyezi nabagakunda gushimirwa aspect physique teni y'inzu imeze neza inimezo attrayante chambre imeze neza ukwiga kuzurashima ivyo ni ibintu bigira gute bifasha cyane iyo muri ko murabana na mugenzi wawe. Ubwo rero ngo ikindi nukwibuka kuza uragira gute uratanga udukado. Hari abantu benshi bumye babaye ibiti aja muri vira kazunguka muri byose bihari ntibive kuzana n'agakado burya kaza ntibisanga biri share nubwo zana kantu gato ukazanira ukunze bigira gute biramunezereza. Iyo rero utakunda kumuzanira udukado umwandikira utu message wiriwe gute kazi yageze gute warihe neza warose neza wakoze neza usakaze kenshi ukazi ibintu nk'ivyo biranezeza umukenyezi. Ntukamara umunsi atacho umweretse uterese umukunzi wawe kumukunda kandi kumwishimiye byumwereka yuko ari mu bwenge bwawe byumwereka yuko umwitayeho nayo ibintu
byo kumuta ukamugirira nabi ni uri kurigirira nabi kuko umugabo ntiyo kwibabaza ko ujya n'umubiri wawe uri kuragira gute uri kurababaza Imana ntabwo yigeze ivyemera rero bene data kugira ngo turangize twagomba turangirize ku isomo ryerekana amahoro ava mu kumvira Imana turasoma muri Zaburi 119 umurongo wa 165 uvuga ngo abakunda ibyagizo byawe bagira amahoro menshi nta kibatsitaza bafise Imana habwe icyubahiro nuvuga ngo aba bantu bose nibagomba kugira urugo rwiza nibo bakunda ibyagizo by'Imana abo ngo bazogira amahoro menshi nta nikibatsitaza bafise muzobera mu ngo nyinshi z'abakristo usanga hari amahoro nta kibatsitaza bafise bose bahuriza hamwe kuko bubahana umwe wese akamenya inshingano ziwe akamenya ivyo kurangwa nezereza uwundi akamenya ivyo reka kugira ngo ntamubabaze umuntu wese akavyiga ivyo rero hamwe n'ibindi uko dusanga tumenyere kubakorera twabateguriye gikorane cyiza kuri turabinginze rero kuri dimanche ari wo wa mbere w'imisi7 abantu bose turabahaye kaze kugira ngo se tuganire tutangura saa 3 tuzorangiza saa 9 kandi turashimira cyane n'abakunda kutwitwarika iyo tubatumiye bakaza twabonye muzari muri benshi n'uri mwaza muri benshi mukarenza ko umwe akatumira uwundi tuzonezerwa turabahaye kaze rero aha mu bigo vya televiziyo ritaje tuba dufise igikorane kidasanzwe kuva isaha 3 z'igitondo gushika isaha 9 turabahaye kaze muze mwakira imigisha y'Imana mumenye ko muzorera abana banyu mumenye yuko uko mworera les adolescents uko mworera abana batonyi mumenye uko mwobana n'abagabo banyu eka mumenye n'ubutumwa bwiza buheruka uko twobyifatamo kugira ngo tugire umunezero imisi mike tumara mwisi tubeho tunezerewe nkwifurije rero kugira urugo rwiza nkwifurije kugira umunezero nkwifurije kuroranirwa mwene data aho uri hose ibyawe byose bihimana ibyo mugomba bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga maze amahoro arutuko bamwe n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu ivyo ndabibasabiye mu izina rya Yesu.